Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ari ko aravugwa agezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa n'ubundi hirya no hino mu gihugu mumenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'ivyo amatohoza ari karashika ko cyane cyane ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga, aho binavugwa yuko yariko yitegurira guhunga igihugu c'u Burundi kuko ngo yarakiba ko ashobora kwicwa umwanya n'umwanya kuko yarahejeje kubona ibimenyetso bimuteguza ko urupfu rwiwe rwoba ruri hafi. Ni mu gihe benshi nkuko mubizi abanyepolitike batandukanye yoba ababa mu nzego z'igihugu za politike iz'umugambwe ndetse n'inzego z'umutekano n'abantu babacunzwe cyane kuko visa zabo nako pasiporo zabo ni pasiporo zigenzurwa cyane n'ubwo baba bafise pasiporo diplomatique zibemerera kuja mu bihugu vyose hafi ya vyose kw'isi. Abategetsi bacungirwa cyane harimwo ababashikiranganje babatwara ubushikiranganje butandukanye, hakazamwo abafise abasoda yoba abakuru ndetse n'abato bato kuko muribuka ko mu minsi iheze ikibazo c'abasoda bato bato bajabuka imibezi y'igihugu c'u Burundi biciye ku biturire batanga kuri bamwe mu bakozi bo mu biro bijejwe gutanga izi mpapuro zinzira pafe bagiye baratangamwe ibiturire byinshi kugira ngo bajabuke, kikaba caranabaye n'ikibazo gikomeye cyane. Abashikiranganje rero n'abantu benshi cyane baba bacunzi c'amaso, harimo abakozi b'iperereza, abakozi babo bo mu nzu ndetse n'abakorana mu kazi ka misi yose. Benshi ku mugabane wa Afrika ni kibazo kizwi yuko hari abanyepolitike bashobora kuja ku mugabane wa Buraya bakanka kugaruka, bakanka kongera gutaha iwabo kubera ivyo baba ariko baravuga ko boba bahunze. Hari amakuru ahari cyane yemeza ko umushikiranganje Gabi Bugaga yarasanzwe ari mu myiteguro yo kugira ngo ahunge igihugu kuko yarakebwa cyane. Icyo tutazi nuko yari guhunga igihugu agiye nkugiye mu mabanga y'akazi cyangwa se ko yari guhunga igihugu aciye mu nzira z'ikinywa nkuko abanyepolitike benshi bagenda bahunga ibihugu vyabo, cyangwa se niba ari kugenda agiye nkugiye mu karuhuko hama akabandanya kwigumirayo. Amatwi adusumira akavuga yuko igihugu yari guhungiramo bwa mbere ari igihugu cyo ku mugabane wa Amerika, no kuvuga yari guhungira muri Canada. Gusa izo zaje kuvaho ahubwo ahitamwe kuza guhungira mu gisagara murantunge ku mugabane wa Buraya, aho yari karavuga ko ariho ashobora kuronka ubuhunzi. Abagenzi umuhisi bakaba bari bamaze kumenyesha ko yarafise amakenga ku mutekano wiwe kuko ngo hariho ikintu cari kimuteye ubwoba ariko atahora yubaka gutomora neza. Ni mu gihe umwe mu bagenzi biwe aba mu gihugu ca Buraya ubwo yivugiye ko yari no mu bari bariko baramufasha kubona kuronka ivyangombwa byose bimwemerera kujabuka akava ku mugabane wa Afrika yerekeza ku mugabane wa Buraya kwakayo ubuhungiro. Ni mu gihe kandi hari umugenzi wa Gabi Bugaga nawe ubwo yivugiye ko Gabi Bugaga yoba yarabahanuje ko yotanga imihoho akava muri aya mabanga yarashizwemo muri myandagaro umwaka uheze w'ibihumbi 2025 n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ariko nabo bamuhanura ko atobikora. Benshi bakibuka ko kandi nohoza ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuri batwaye inama nkenguza amateka nawe yigeze gushaka gutanga imihoho ariko bakamuhanura ko abikoze yoca yibonerako. Nivyo bivuga rero ko hari bamwe mu bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi baba mu mugambwe baba mu nzego z'umutekano canke se za politike baba bari bipfuza urupfu rwa Gabi Bugaga nuko nubwo icamuhowe tutakizi nkuko tuza kubigaruka ko. Hakaba kandi hari n'amahirwe menshi ko Gabi Bugaga ngo yetanywe n'abakozi biperereza nkuko tuza kubigaruka ko. Hari vyinshi vyagiye birashigwa ahabona inyuma yaho uyu mushikiranganje yitabiye Imana kwigenekerezo 16 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026, aho benshi bagaruka kuri urupfu rwiwe mbere bakanavuga ko kuba indongozi nyinshi mu gihugu zitararuvuze ko zoba zizi vyinshi ku rupfu rw'uyu mushikiranganje. Bamwe batese koko nimba umushikiranganje ashobora gupfa gutya akagenda amazima yongo ni gute umwene gihugu muto wewe bizomugendekera. Ufite subscribe canke sabone ni butarafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natangwe mbivuga Gabi Bugaga yarasanzwe ari mu myiteguro kugira ngo ahunge kuko yarakebwa. Ejo haheze nukuvuga hirya yejo
inkuru yazunguruka ku mbuga hwaniro yari imwe rudende. Urupfu rwa Gaby Bugaga yari umushikiranganje wo kumenyesha amakuru muri leta y'u Burundi. Havuzwe byinshi ariko icyatangaje benshi n'ukungena abategetsi bagaragaye nk'abadakeneye kumenya icisha umushikiranganje. Umuvugizi wa leta Jérôme Niyonzima yatangaje ko Bugaga yahitanywe n'isanganya, nta kindi yongeye ko. Kare twahora tumenyereye ko ubutegetsi bwahora bupfa kubesha abarundi ko hagiye kuba amatohoza ariko siko vyagenze. Naho biruko hamande y'amakenga atari make benshi bagize, harandi makuru adasanzwe yatangajwe n'uranira gateka kazina muntu mu Burundi Pacifique Ninahazwe. Ivyo yatangaje bikaba ari ibindi bimenyetso bikomeye gusumba ivyari bimaze kumenyekana vyerekana ko umushikiranganje Gaby Bugaga yishwe. Amakuru tubasangiza muri kano kanya ntayavuye mu nshuti za Bugaga, amakuru ava mu iperereza ndetse n'amakuru ava muri Kira Hospital. Bamwe mu nshuti z'akadasohoka z'umushikiranganje Gaby Bugaga bavuga ko yarasanzwe abongorera ko adatekaniwe, ariko ntiyabahishuka ikimuteye umutima uhagaze. Ni muri iyo ntumbero rero yarasanzwe agejeje kure umugambi wo guhunga igihugu. Bikavuga ko hari zimwe mu ndongozi ngaha kandi zikomeye mu gihugu cy'u Burundi zizwi cyane zari zimucunzi cy'amaso, mbere zoba zari zanamutumye ko bamwe mu basumyi b'urusaku kugira ngo baje baramukurikirana aho ari hose. Bikanavuga ko kandi mu bamucungera umutekano naho harimwo benshi, kuko Gaby Bugaga nawe byageze igihe arakebwa atangura kuja arirukana abamucungera umutekano umusubirizo. Bugaga ngo yabari hanuje biwe ko yotanga imihoho mu mabanga y'umushikiranganje ariko baramubuza. Inshuti ziwe zikavuga ko Bugaga yagira yerekeze ku mugabane wa Buraya. Iri soko ry'inkuru riza ryerekana ko ivyatangajwe na Jérôme Niyonzima ku rupfu rwa Bugaga ari ibinyoma. Nk'uwo kandi twavyiganiwe na Pacifique Ninahazwe, hari amakuru yatanzwe n'umukozi w'iperereza yerekana ko urupfu rwa Gaby Bugaga rushobora kuba rwarateguwe rwongera rushigwa mu ngiro n'abakozi b'iperereza. Hari ababonye akanama ko kugenekerezo ya 15 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 karimwe umukozi w'iperereza Venami Burajejwe operation hamwe n'agahungu kazwi ku izina rya Brice Rusuriye gakora mu iperereza Ingozi. Icyatangaje benshi kandi n'ukungene ako gahungu ka Brice ariko kazindukiye mu rubiriza habereye isanganya, akaba ariko gakwiragiza amafoto ya mbere mu bakozi b'iperereza. Niki kimenyetso kikaba kiboneka ko uyu mukozi w'iperereza Brice Rusuriye na Venami Buro bazi ingene umuhisi Gaby Bugaga yacikanye n'ingene vyagenze. Abogesha ikiziga c'umushikiranganje nabo mu bitaro Kira Hospital bavuga ko vyaboneka ko yo bararashwe amaja ku gutwi. Aba bakanavuga ko banabonye aho urusoro rwasokeye. Aya makuru ariko arahanwa mu ma audio. Pacifique Ninahazwe akavuga ko aya makuru bigoye kuyahakana canke ngo tuyemeze. Aranongera ko kandi ko aba bakozi bo mu bitaro Kira Hospital bokingwa kuko bashobora kwicwa. Gaby Bugaga siwe yariko arakoresha telefoni yiwe mu gijugu, nkuko vyemezwa n'umugenzi wiwe ngo mu gicugu inshuti yewe yarakebwe ko Gaby Bugaga atari we ariko arakoresha telefone, ngo yoba kandi yaramwandikiye ubutumwa abona yishuwe ngo komera. Inshuti yarakebwe kuko adasanzwe avugana na Gaby Bugaga imvugo zo muri CNDD FDD. Yaciye atahura ko Gaby Bugaga atari we ariko arakoresha telefone ngendanwa yiwe, ngo vyaboneka ko telefone yavuye ku murongo isaha 12:20 z'igicugu hanyuma irasubira ku murongo mu kanya mu gatondo mu masaha y'isa 12 z'agatondo. Iki rero kikaba ikimenyetso ko Miss Bugaga yishwe n'abantu, n'isanganya ryatangajwe n'umuvugizi wa leta Jérôme Niyonzima rikaba ari ibinyoma vyambaye ubusa. Benshi mu bategetsi bo ngaha mu gihugu cy'u Burundi benshi barashatse guhunga igihugu, ariko ngo benshi baracunzwe cy'amaso. Benshi bakibuka kandi ubwo havugwa ko Alenge Bunyoni hari bamwe mu nzego z'umutekano bariko barakorana igihe yarakemwe ibora rikuru rya Gitega ko nabo hari abari batanguye kurungika imiryango hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi nko mu bihugu nka Canada. Tukabibutsa umushikiranganje w'ubutungane Artemone Katihabwa nawe imbere ko kugwa mu mabanga muri nzero y'umwaka wa 2026 hakaba hari amakuru ko nawe yoba yarashatse guhunga igihugu, kuko we ngo yashatse kwaka visa imuheza kuja mu karuhuko hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi. Gusa bumwe mu buserukizi yo baragiye kwaka ko visa barakebwa, hama babaza muri leta uko bimeze
Artemone Katiabwo bamuronsa visa wenyene kugira ngo bayironse umuryango we wose. Benshi bakavuga ko rero ibi vyabaye nko kuburizamwe umugambi yarafise nawe wo guhunga igihugu akigira kuko yabona ko abangamiwe cyane mu mabanga yiwe. Mu kurangiza kandi ejo benshi bare bateye akamo leta y'u Burundi kwikubita agashiga kora amatoza kucishe bugaga kugira ngo abarundi bamenye icisha umushikiranganje wabo. Naho kandi benshi bavuze ko hari hamwe ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwo kwica amatwi abarundi bazokwikorera ayo matoza gushika bayahejeje ngo ubutegetsi buzobashe kubasabirira ngo nabansi b'igihugu. Ubuti bategetsi mwese ntibagiye na Ndayishimiye mumenye ko igihe cyose abarundi banyote umuco kumfo nkizi mukica amatwi muba mutumye ibihuha bigwira. Ico kwibaza cyo ko ivyo mwahenza abarundi ko umushikiranganje wabo yishwe n'isanganya ry'imodoka ngo nimucire birarura. Abarundi baciye muri vyinshi nta magogo batarabona ngo rose abana nkuko abategetsi benshi bavyibaza ko bo bahenda uko bavyipfuza. Ngo nubwo abene gihugu bato bacecetse cyane ngo gusa imitwe yabo irimo vyinshi ngo umunsi umwe bizaturika hazoba ikintu kitari ciza cyane ku bategetsi. Nimugiye kandi Gabi Bugaga nubundi yigeze kugira uruzinduko aja kuraba aho umukinyi wa Ndinde bita Kireko yaragwariye. Nta makuru menshi dufise kuko ngene Gabi Bugaga yahora twara barongoye ko yoba yari umutware mwiza canke mubi. Nta makuru yavyo dufise ni nkuko atavyumviro twari dusangiye mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Ico menshi bahuriza ko nuko Gabi Bugaga yaganiriza abantu bose dacaguye. Nuko yaraciye bugufi kandi yari umuntu atwenza cyane. Mu mvugo y'abakiri bato ngo yari cool. Hari agafoto kandi katanguye gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga aho benshi kavuga vyinshi ku mutima w'uyu mushikiranganje. Aho yaragiye kuraba umukinyi wa Ndinde bita Kireko aho yari amaze igihe mu bitaro. Gukora bino si kenshi bisaba umutima w'urukundo. Si ikibazo ngo cyo kugira amahera menshi kuri Bugaga nta n'inyungu ikomeye ijanye na politike yarimwo ngo ni ikibazo c'ubuntu. Ni foto kandi ngisigaye ivuga vyinshi kurusha iyindi mirimo yose Gabi Bugaga yaranguye. Nimwe kandi ngo hari nta idasanzwe nanone izosangizwa abarundi Gabi Bugaga amaze gushingurwa. Tukakana natwe tuboneye guhoza abo asize na cyane cyane abana be batatu babuze umuvyeyi. Imana ibahe inguvu muri bino bihe bitoroshe bariko baracamwe vyo kubura umuvyeyi wabo. Muyandi makuru ariko aravugwa umuyobozi w'ihorero rikuru rya Mpimba arabangamiye abanyororo abahora inkuru batanze kuri Dume. Kuva hagiye habona inkuru ijanye n'umunyororo adasanzwe yitwa Tony Uwizeye batazira Dume ni abanyororo ntiborohewe. Umuyobozi w'ihorero rikuru rya Mpimba Colonel Abdul Ndimurukundo ariko atishavu ku banyororo ngo nibo batanze amakuru kuri Fokode. Fokode tukayibutsa ko ari ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu rirongwe na Pacifique Ninahazwe. Agatoteza ari karabakora ko ntigasanzwe nkuko tubihabwa namwe mu bakozi bibohero. Twibukanye inkuru ya Dume ho gato. Tony Uwizeye batazira Dume ni umunyororo yavuzwe mu bwicinyi bwinshi cyane biboneka ko yabukorana n'iperereza ry'u Burundi. Ni umunyororo kandi yapfunzwe kenshi kandi yatorotse kenshi bohero nkuko twabibonye muri attestation yakozwe n'uwatwara ibohero mu mwaka wa 2021 Colonel Serge Nibigira batazira Gikona. Ico gihe Dume yakurikiranwa ku vyaha 12 bikomakomeye birimo kugandagura abantu, kwibisha inkoho, gutunga ibigwanisha atabirekuriwe, guhungabanya umutekano w'igihugu, kuba mu mihari y'abagwanyi, gukoresha impapuro z'impimbano n'ibindi. Nta numwe atahura ingene Dume yari yahavuye arekugwa. Bapfunzwe yagirizwa kugandagura umugabo wo mu Kibenga bitumwe n'umukenyezi wiwe yari asanzwe akora mu iborero rikuru rya Mpimba. Colonel Abdul Ndimurukundo rero yashitse aha Dume ububasha budasanzwe. Kuva Colonel Abdul Ndimurukundo agenywe kurongora iborero rikuru rya Mpimba, Dume yahawe ububasha budasanzwe. Yahawe kurongora abanyororo bo muri quartier Serire A bita Izolema. Yongera kandi ahabwa urusha rwo gusohoka ibohera iminsi yose. Ahava ku Mpimba isazi ibiri z'igitondo akagaruka mu ijoro yaborewe. Iyo ashitse Dume ashikira gukubita abanyororo bagenzi we anagirizwa ko yabafata ku nguvu abanyororo b'abakenyezi. Aya makosa ya Colonel Abdul Ndimurukundo yarababaje cyane abo bakorana maze basaba ko yashigwa habona. Ubayerishavuriraniga ku muyobozi w'ibohero. Abdul Ndimurukundo ntashobora gusigura ingene aho ububasha bwo gusohoka umunyororo yagirizwa kuba yaratorotse kenshi ibohero. Akaba yagirizwa kandi n'ivyaha bikomeye cyane nko kwica abantu no kwibisha inkoho. Kuva hashizwe ahabona ayo makuru Dume ntakire kureba gusohoka hanze. Abdul Ndimurukundo yaramubujije.
ngo nicyo kimenyetso kitabesha ko rero ivyo yakoze bitari bihuye n'amategeko. Muti none karacinga ni amakosa yiwe atume yihorera ku banyororo basanzwe bigorewe. Hakaba kandi n'impanuro Pacifique Ninahazwe yarongoye ishiramwe Focode ashikiriza Koloneli Abdul Ndimurukundo. Uti Koloneli raba ntugwe mu makosa n'Imana itihanganira. Imbere yo twarigeze guhanura Koloneli Serge Nibigira batazira gikona na wica amatwi mu gihe ari kararenganya abanyororo nkuko nyene. Erega ntivyatevye, yavuye kuri iyo ntebe wicaye ko yinjizwa iborero rikuru rya Bubanza. Yavuye kuba umuyobozi w'ibohera hinduka umunyororo nawe. Uti mbeye mwe amategeko ari karazana ku banyororo yoba uno munsi yipfuza ko nawe bayamushirako. Uti Koloneli ntugakengera abo banyororo ujejwe, ntukibaze ko ubasumvya ubutore. Oya, ico kibanza kimeze nk'ibitaro, ukiri muzima wese arashobora kugicamwo. Abo ubona umengo nabakengerwa urabatunguzi kejo bashobora guhinduka ababanyi bawe. Umwanya uri muri ayo mabanga urabatunganiza mbere worosha ubuzima bwabo, ubibakorere nkuko wipfuza ko bikorerwa mu gihe wo kwisanga mu kibanza cabo. Uzoba ubaye umugabo twese tuzibuka. Pacifique uti simvuze byinshi ariko urabizi ko ntakwanka haba namba. Iyi ni impanuro y'umuvukanyi wawe Pacifique Ninahazwe nkubwira ingene wo kwitwara kuri abo muri kumwe kuko umwanya n'umwanya nawe rwose muri ico kibanza ushobora kwishikiramwo. Benshi bakavuga ko nubundi kubona indongozi mu gihugu cyane cyane nyinshi zigenza nabi bituruka ku mabanga ziba zijejwe, ariko nabo bakibagirwa impera yabo kuko mu vyo bashobora kuzira navyo bivuga yuko ivyo bibanza baba bacungiriyemwe abandi nabo bashobora kubijanwamwo umwanya n'umwanya. Muyandi makuru igikorwa cy'inyubako rusangi leta yari yashatse gushira mu mwaka wa 2023 muri zone ya Kamenge ngo cari kimwe mu vyari gutuma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera. Nkuko tubishikirizwa na Venus Muyabaga yahoze ari umushikiranganje w'abakozi n'akazi, akavuga ko intambwe leta yari yashizeho yo kubaka inyubako zishika 530 gushika mu mwaka wa 2040 hakuba ku 533 ku mwaka muri Socrate mu gisagara ca Bujumbura yari nziza cyane. Aha yerekanye ko muri kino gihe ico kibazo kibonekeza cyane mu bisagara, aho usanga abakozi benshi ba mu mazu asumvye ubuzimbi imishahara bahembwa gutyo bigatuma igice cy'umushahara giherera mu kuriha inzu babamwo. Kubwiwe iyo umuryango ukoresha amafaranga menshi mu vyo kuriha inzu biragurana ko abana biga bavuzwa canke ko haba ukwita hindi migambi mito yobasahiriza ku muryango. Ico kibazo rero ntikigora imiryango gusa ariko kiratuma n'igihugu kidatera imbere. Abandanya saba leta ko uwo mugambi woshirwa mu ngiro gutya abakozi ba leta n'abandi bene gihugu baronke aho baba baza barariha buhoro gutyo hakazoteba hakabi wabo kuko umwene gihugu afisa haba aritaho akazi umwimbo kiyongera gutyo akitegekaniriza nakazoza. Venus Muyabaga yasozereye kandi yerekana ko bigoye kuvuga iterambere ata politike yitaho aho umuntu akiko musayihari. Kubaka amazu rusange bikwiye kuba mu vyo leta ishira imbere. Gutorera umuti ico kibazo ntikoba ari ugufasha abanyagihugu gusa ngo ubwo yo bari n'inzira nziza ishikana igihugu cose kwiterambere rirama kandi ryo mu minsi miremire canke se myinshi. Bubanza aho abantu batatu barapfunzwe inyuma y'urupfu rw'umusore yakubiswe yagirizwa ubusuma. Ibi byabereye ku mutumba wa Musigati komine Bubanza intara ya Bujumbura, aho umusore yagirizwa kwiba yakubiswe bikamuviramwo urupfu. Nkuko amakuru abivuga byabaye mu ijoro buca ari ku munsi wa mbere igenekerezo ya 13 ndamukiza umwaka wa 2026, aho umusore yafatiwe ku mutumba wa Musigati acara kubitwa hanyuma ajanwa mu gashoka komisariya ya Musigati aho yaraye ijoro rimwe. Bukeye bwaho nkuko vyemezwa n'urongoye zone Musigati Nkwezi Leverier, basanze amerewe nabi baca bamujana kwa muganga ariko hava pfiraho uwo munsi. Inyamirama bizace zitangura amatohoza, abantu batatu baramaze gufatwa mu gihe harondegwa abantu 9. Muri abo bafashwe harimo umukenyezi umwe ariko kubera ubugwayi afise yitaba OPG ataha. Abandi 6 bagirizwe ico gikorwa baracanyegeye bariko bararondegwa haciye iminsi 4 bataraboneka. Umukuru wa zone Musigati agamagarira abanyagihugu kwirinda kwihanira, akibutsa ko nuwagirizwe icaha ategerezwa gushikirizwa inzego z'umutekano kugira ngo ahanwe hisunzwe amategeko.
Si ivyo gusa kandi biriko biravugwa kuko Bubanza nanone umudandaza w'ibinyobwa vya Braludi yaraciwe hadabu ry'imiliyoni 3 yongera kandi arapfungwa gushika ayarisha inyuma yaho afashwa dugije ikinyobwa ca Bok akarenza k'amafaranga 2,000 kandi afise uruhusha rwo kurenza 1,000 gusa. Muti ivyi dosiye vyo bimeze gute? Uwo mudandaza yafashwe mu ijoro ryo ku munsi w'igenekerezo wa 15 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 ku mutumba wa Musigati komine Bubanza wo mu ntara ya Bujumbura. Akaba yarafashwe nyuma yuko yariko agurisha inzoga yo mu bwoko bwa Boke ya santilitire 33 amafaranga 7,000 nukuvuga ko yarengeje ka amafaranga 2,000 kuko kwibe ya leta isanzwe igugwa amafaranga 5,000 nawe akaba yarafise uruhusha cyangwa se licence d'exploitation rwo kurenza ko atarenga 1,000. Ubwo bunywero bar model Musigati yadandarizamwe bwaciye bwugagwa mwene bwo yongera kandi arahagarikwa gushika ari ico gitansi c'imiliyoni 3 akaba yahavuye arekugwa arishizo miliyoni zikaba zashizwe ku ikonti ya Oberi. Mwezi Revere yarongoye zone Musigati aragabisho wese arenze igiciro leta yashinze atabifitiye uburenganzira kuko bisa ngo nuko abanyagihugu abaguzi b'inzoga za Braludi no bagasaba ko abajejwe intwaro boza barahana abaduzi ibiciro bidaciye mu mategeko. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezegeye mu bikorwa byanyu bya misi yose muri ko murakora amakuru yacu yo arabandanya.